Ya tubandanye. urumva none Ndakumva. arambarira ibintu byinshi by'umugore wiwe ngo afise inda nini ngo jewe ngo nze ndamuha ndamubarira ntibishoboka ngo arangangamira aca arahaguruka naje ndahaguruka aransukuma umutwe urakubita ku meza urumva acaraza kunyurira hejuru nca ndamugenzara ndamuca hagati ndiruka mpaka ino mu cyumba ciwanje aransanga ino ndicaye ku ntebe arankwega mu izosi arangweka ariko aranduza ukungo arafata mpaka mu cyumba ciwe kandi aransugumira ku gitanda ndakoma induru kubera ahantu tuba ari etaje zine ariho hasi hari abantu natabwe turi hejuru ariko naho nakoma induru abantu ntibavyumva ndakoma induru ndasaba Imana ndavuga je ndafuye uno munsi niyo vyatanguriye none niyo vyatanguriye gukubitwa kumva aranangura kwanza kunkubitaho nyene aramfata nari nambaye imuzu arayitabura ngaho imbere arankwega amabere Yagenze gute? Kwanza witwa nde? Icambere amazina yawe witwa nde? jewe nitwa Nduwimana Mwanaidi. Inde? Nduwimana Mwanaidi. Mvuke mu Buterere bwa kabiri. Hanyuma ofisi yo navuyemo iri muri Miriwari. None ukaba uri Saudiya? Ukaba uri muri Saudiya? Ego. jewe nashise ngaha itariki 20 nazitandatu ndangura kazi itariki 27 z'ukwezi kwa kangahe? Kwa 12. Urumva igiye nshika ngaha umugore w'uyu mbosi yaranyanga cyane urumva ariko ndihangana mbwira umugenzi wanje akambarira ihangana niko bimeze urumva. Uri muri Riyadh? Ego. Urumva mugenzi wanje akambarira ihangane kila minsi bakanuka nginjira mu cumba ngarira ariko mu mwanya bikaba biheze none bikagenda uko arashise yihe tugenda iwabo kugenda iwabo kubera iwabo ari umukozi wundi w'umukenya uyo mukozi w'umukenya duhurira iwabo tuvuye iwabo turafika ngaha muhira kubera ari n'umwana w'umuhungu w'imyaka 13 n'akana kandi k'imyaka 3.5 n'akandi kana k'imyaka 8 urumva. Dushise ngaha aratangura
aratangura kumbarira ngo ujya mu Kenya yagusavye inamba ndavuga ego sawa ujya mu Kenya aratangura kunyandikira mu ijoro ngo urakomeye ndavuga ego aratangura kumbaza ibibazo vyo ngaha ngo ngaho bagute ndambara jemba neza barankunda barangurira amahuzu ndarya neza urumva uyo mu mama kumbe ashaka kumbe yamubari ujya mu Kenya aminamba kubera azi ibintu by'insaku kubera anyirukane ngaha uyo mu mama azi imisi biransanga mu gikoni arambarira kubera afise indikuze arambarira wewe ujya mu Kenya wamubariye gute ndavuga jewe yambajije ukuntu tubanga ndamubarira tugiya neza ibintu vyuko ngo yaha ngo bamubariye ngo uzogima n'umugabo wiwanje ndavuga jewe ndavuga uko ibyo bintu bitanguye uko aho nari namaze ukwezi kumwe bakani mama ku kwezi kumwe ndabasaba amahera bakambarira ngo barazome itariki 10 z'ukwezi ukundi ndavuga na kibazo ndindira ko bazoma amahera bakanyima amahera kubera muri ofisi baratubari uko bakabima amahera amezi 2 muzo tubarire ndavuga ego bari banyima ayo mahera yarashika ukwezi ukundi kwa kabiri ndavuga oya nukuri sinkora nofuma ngenda amajambo baguma bambarira menshi amahera nibama nofuma ningira uyo mugore wiwe arangurira imuzu arangurira irya muzu bahora bogeramo n'ipantaro n'ico hejuru ndavyambura ndabishira hagi igihe ngiye kubiraba ndabibura ndavuga uyu mugore ko yanwaye imuzu kandi zitaramesugwa kubera uyu mupapa yamaye nimero yawe tora tuganira byinshi ndabimubarira ndavuga jewe nabuze imuzu kandi bazitoye zitaramesugwa ngo ngo aza kugirira ikintu kibi urumva ndinomira akugirira ikintu kibi gute ivyo nta kamaro bimaze ivyo nta kamaro bimaze none yakugiriye iki hari icyo yakugiriye ko yazitwaye je narabihevye urumva bijya n'ibintu by'imyemerere bidatomoye ukwezi kwa kabiri batarama amahera itariki zamaze kugera 18 kandi itariki 20 zishaka kugera ndamubarira office ndabarira office ko baba abantu batama amahera ni biki wihangane bazoyaguha ndihangana baramamagara ngo ushaka tuguhe amahera yawe ndavuga ego ngo urungike mu Burundi ndababarira ayo mahera mungurire muri telefone kubera iyi telefone wanje ayononekaye ayandi yasigaye murungikire mama baremera baramamahera ngahe 90 ndaguri telefone ya 300 barazirungika muhira urumva aho kwezi kundi kwamaze kuboneka ndakora itariki kandi zirashi barihangana connection ntimeze neza n'ururimi sikirenga ndavuga aba bantu
bazora bamamahera ukwezi kwinjirana n'ukundi ndavuga oya ntibishoboka ukwezi kwa kangahe kwa gatatu nakujya kwa kabiri vyayinjiranye kandi barambarira uko none ngaha aya uyu mushahara wawe tugomba kuguha uraguramwa amavuta yo kwisiga n'isabuni yo koga na brosada ndavuga ego ndemera baragenda kubingurira hasigara ngahe 75 baragura 50 ayasigaye barayarungika muhira none ukwezi kwa gatatu none bamaye amahera unomo urabona amahera yamaze kugera iminsi bayamaye n'umunsi barayavuga barayangurungika muri telefone yiwanje ndavuga ibi ni bishasha ko barungikira amahera muri banki ubu bayashize muri telefone bakuguriye banki urumva mugo bashaka gufasha no kuyarungika ko nubwo bakuguriye banki wewe ko atavyuzi bashaka gufasha kuyarungika mu Burundi bamaye ngahe bamaye 70 na kabiri bamaye 72 n'amajana 6 urumva canke no sindavyumva neza baguhaya ngahe none uhembwa ngahe ku kwezi 70 niyo uhembwa ariko kufashika ngaha bahora bama bice ntibaguhaya kwiye nokuri kufashika ngaha bofuma bayagata bakavuga ngo barangure ibirato naguze barabifashe sindavyambara urumva zindirano nenda kubarire ibi vy'umugabo ingene vyagenze igihe ejo. Okay, tugeze kuri case nyene mbwira ivy'umugabo ukuntu vyagenze rero kugira arinda gukubita kugira ukuntu vyatanguye. Urumva igihe ejo igihe ejo vyagenze uko kubera irayizi twavuye gusenga kuva gusenga turashika ngaha gushika ngaha turajya umugore wiwe bukeye aragenda iwabo kubera jewe nahora nari iwabo kubera iki umugabo yaranse kubera ujya mukobwa yaramvugiye ibintu by'ububeshi aramubarira ugiye iwanyu uzoza uramusiga ngaha uyu mukozi ugasiga ngaha n'umuhungu wawe umwe kumbe yaratoye abana bose kumbe je sinzi ibintu biko birabandanya kubera ngo ndakwigamira mu icumba ciwanje baragenda baratora na wifi ndaryama saa sita mvyuse gusenga ndinjira muri douche ndoga mvuye koga tuhurira n'umugabo wiwe imbere y'umuryango muri douche yanje arikanga ngo urumva ndamubarira nibiki afise ikanzu mu maboko ngo genda ucuza wambare ucuza ugende kungomera impuzu kugorora ndavuga ego ndamumenyereye kubera arisonera naragira igihe yambariye ivyo bintu ndagenda ndinjira ahantu bagomera impuzu ndagorora irya muzu ndagoma aragenda mu cumba arambara kirya kintu bogeramo urumva arasanga hariya ndiko ndagomera ndamubona ari gusa imbere yanje ndafashe impuzu yifuka mu maso ndavuga ibi ni ibiki Imana yanje ndaguye mu bibazo n'ukuri muri uyu mwanya aratora
araza imbere yanje ari gusa ashagenda kwicara mu gitanda ciwe aho ndiko ndagoma n'ubwoba ndaheza ndamubarira naye jeje ngo ingo none wicare ngaha ndagenda nicara ngo genda uzanire iji ndagenda ndazana iji ndamusukira mu gikombe yambaye atambaye yicara ngaho ayambaye kijya gihuzo ariko ari gusa kandi yicaye nabi aho ni name gusuku arambarira kushize ukuboko mu maso n'ibiki ifukure n'ingobo murumva abantu ambarira ngo uri umwana wewe wowe ni wabyaye wewe ndavuga ego kubera jewe ari umugabo twavyaranye umwana umwe kubera afise umwana umwe w'imyaka 3 n'inusu w'umuhungu urumva none uyo mugabo ari ino yigisha amashure y'abamizirima urumva umugabo wawe ariyo yigisha amashuri y'abamizirima ari ino niba uramfasha kumusabira amahera arigisha canke ariga arigisha ni umwarimu canke ni yaje kwiga canke yaje kwigisha ni umwarimu arigisha okay urumva arambarira kubera niba urasabira amahera none umunsi mu gukubitwa na twafuye telefone ndariko ndicara araza aransukuma muri intebe aransukuma ndi umutwe ndawukubita mu ntebe na chinori telefone ndashira kwinoke muri WhatsApp kubera yumva ingene ariko arankubita ndakoma induru azaravimfasha aramukubitira aramubarira uriko uramukubitira iki kuva yakubariye umutore kuri ofisi umushaka kwiki mutore kubera umugabo wanje byose amaze kubimubarira ivyo byose bishikira ngaha ndamubarira akambarira nawe akambarira yangana ariko ubu yamaze gushavura yamubariye mutore basi kuri ofisi none umunsi baganiriye yamubariyeho kuri ofisi n'umunsi nibakora zomutwara nshase kubera ni jena muri hitike urumva ndiko yamwishuye umva none ndicara araguruka ngo kubera iki uhora ukubita amafoto meza ukayashira muri telefone ni kubera iki ndamubarira si telefone yiwanje kubera aba bantu sinzi n'abantu nyabaki kubera kila misi barabaza telefone barabi ibintu ndiko ndaganira urumva ndambarira jewe izo foto zose ndamurungikira umugabo wanje baranse ngo si umugabo wanje ngo ashaka kunya amahera gusa ndamubarira naho akayajya nayi wanje si wanje bari base ko bamurungikira ya mahera uno musi ndarira ndavuga amahera ni yaguma muri tele kubera umugabo wanje yambariye uko ayo mahera mupaka bone bayarungike kubera bashizemo kode wewe ntushobora kuyarungika kuko ntubuzi kode username na password ntavyubuzi ibyo bisaba ko babikubwira nimba bakuguriye konte bakanabikubwira ukavyikorera mugabo ko biba biri no mu cyarabu mu byo kuri biragoye bandanye uno musi ndajuka nshavuye ndavuga aya mahera nawe aba ni nusu barayarungika uno musi namba bamenze samahera ndabimenya gusa kubera mu amahera baranuka kera mara ngo ndi ikintu cabuze mu mutwe amatusi menshi cyane
urumva bandanya umbwire ibijanye n'ukuntu n'ivyakurikiranye uheje kugorora impuzu aje akwicana imbere atambaye ishaka tugere kuri step y'ukuntu yagukubise bandanya arambarira ngo none ko wumva ubwoba bw'iki ujya mugabo wawe nawe aragukora kureka ubwoba kurabona umugore wanje ufise inda ngo sinomukora ko kubera ni nini ngo ariko wewe ngo uzuraza kila minsi ngo buke ngo kankora kukubusa ngo ngacanza ndamubarira jewe ndagusavye sishaka gupfa kubera baravuze nga muri Saudiya ukyamiye gusa n'umugabo w'umuntu ni gupfa naam genda ushugaruka banza ugende my god igice kimwe cakigabo yemwe ariko nizere yuko mukanyagaruka hano rero murabona yuko uyu murundi kazi yakubiswe sebuja yashatse kumufata ku nguvu hanyuma aramwankira murabona ukuntu yamukubise shaka ndamaze ikintu yamukubitishije murabona ko afise ibirabagura ku mubiri burya umubiri urinze umera gutyo ni ukuvuga mukubise ikintu gikomeye cyane atari indembo bakubitisha ibintu by'indembo canke ibintu by'ibifera betero ko n'ibikoko bajya abantu bararinda ntibatinya n'ikiremwa muntu aho usanga mukubise n'igifera beto canke indembo bya bintu by'ibitsinga bifise inguvu reka twumve ko yogaruka hanyuma bandanye gutubwira ariko hano rero murumva yuko bitoroshe mu abantu mwe aba barundi kazi bacu bariko bahura n'ivyago byinshi muri Arabia Saudite birababaje ya tubandanye ndakumva arambarira ibintu byinshi by'umugore wiwe ngo afise inda nini ngo jewe nze ndamuha ndamubarira ntibishoboka ngo arangangamira acaraguruka naje ndahaguruka aransukuma umutwe urakubita ku meza urumva acaraza kunyurira hejuru nca ndamukwaga ndamugenzara ndamuca hagati ndiruka mpaka ino mu cyumba ciwanje aransanga ino ndicaye ku ntebe arankwega mu izosi arangweka ariko aranduza ukungo arafata mpaka mu cyumba ciwe kandi aransugumira ku gitanda ndakoma induru kubera ahantu tuba ari etaje zine ariho hasi hari abantu natabwe turi hejuru ariko naho nakoma induru abantu ntibavyumva ndakoma induru ndasaba Imana ndavuga je ndafuye uno munsi niyo vyatanguriye none niyo vyatanguriye gukubitwa kumva aranangura kwanza kunkubitaho nyene aramfata nari nambaye imuzu arayitabura ngaho imbere arankwega amabere leta ziranse mugabo akatumurindire aheze kubitubwira neza kandi umva arangangamira oya warugeze aho uvuga ngo aragukubita aragukwega amabere vyaciye bicika bandaniriza aho warugeze yarangweza amabere n'imishatsi arayikwega nca ndamuponyoka kandi ndirukino ndasuga mu muryango
acara arinjira arangangamira ngo jewe ngo rindira ngo ndagenda garuka. Urumva aragaruka mu masangapi masa 5 ijoro. Yashavuye cyane arambarira ngo tora ngo genda ari ndyama utore kijya kintu nifuka uze ugishire mu mashine ucuzuya. Ndavuga ndumva kandi ubwoba ngende kugitora aca mfatira ariya nyene. Oya yinjiye mu cyumba cy'umugore wiwe ngenda niruka ndagitora ndagishira mu mashine ninjira mu cyumba ngo ndugera mu byango nicara ku gitanda aho umutima uri kurasimba ndiko ndasaba Imana nambarira ivyo bintu yo nukuri ryaye ejo nahaswe gupfa yaranize. Urumva ndinumira ndinjira mu cyumba gusa ndarira ndasaba Imana ndangura gusaba Imana inkure ngaha basi ngende basi wacu. Urumva amarira atangurira ngaho nyene. Urumva umugore wiwe yaramaze imisi ngaho iwabo imisi 3. Ndatora telefone ndamukubitira kubera sinamukubiti naramubifye kubera habone ko aje base muhira. Urumva kubera sinamubarira ivyo bintu vyuko yocanyica. Urumva ndamubipa 3 bacara mukubitira umugabo wiwe ngoko anti ariko arankubitira telefone aragwaye afise ikibazo. Umugabo wiwe aramamagara ariya ngo kubera kuri kuramukubitira madame telefone usho kumubarira iki. Ndavugana na kimwe ngo ibi bintu mwazovyumva no ku muntu n'umwe ndazi ikintu ndazi kwintu no cankora nzokuniga. Urumva ndavuga basi ndafuye. Urumva none ivyo birahera madame yuwe araza. Urumva naciye nshavura ndavuga uko jewe aho kuicwa kubera ibyo bintu vyuko jewe ibi bintu vyuko je sindabimenyereye jewe nofuma ngenda. Urumva kubera jewe mfise umugabo wiwanje je sinokora ivyo bintu vyuko n'umugabo wundi jewe. Ndavuga kunkora gusako je narashavuye n'ubu sishaka no kumubona n'ukuri naho kamamagara sishaka. Urumva kugera aho yaciye anshavurira bukeye ndumva aho ndiko ndamusaba amahera ariko aranuka ngo amahera yiki akazi nuza akazi. Urumva ndavuga sinzi akazi amahera nakoreye ukoze ko aramazaniyo ndaryama amaso ndiko ndabatekera idaku saa 9 z'ijoro ngaryama mu gatondo mukaza kumvyura saa 11 kandi urama amahera yiwanje. Agatangura kumbarira ngo ya ngoma mafishuhuli ngo bila ngo ataruko ngo reka kazi basi. Ndashavura ndavuga ingene sinari nshaka ko nguma ngaha. Chaza mu cyumba ngapanga narapanze ibintu vy'iwanje mu ishakoshi yiwanje n'ubu biracarimo hajya nyene ndiko ndasaba Imana gusa abantu bari kuri office ni bantwara. Urumva none je ejo ndamusavye amahera kubera ama yayo mahera ahora murungikira ujya umugabo wiwanje akaca yarungika mu Buyenzi ngagenda kuyatorera mu Buyenzi.
biteye ubwoba uranyumva ariko none yagukubise gute aho ku kuboko yagukubise gute umva none uno munsi tugeze uyu munsi uyu munsi rero uno munsi ndavyuka ndagenda hariya urumva kubera vyatanguye ejo ndamubarira uko jewe sishaka kazi jewe shaka kugenda iwacu urumva kubera mama wanje afise ibibazo vyinshi umwana wanje ariko aramugora kubera je shaka ingende iwacu kubera ivyo bibazo vyaciye nibizobandaye kubera yari yambariye ngo kira misi ngo azozaraza kumuvyura urumva najewe numva ubwoba sishaka kwitera mu bibazo abantu bumve mu Burundi ngo Mwanaidi yafuye ngo kubera umugabo w'abandi urumva ndavuga kugira ngaho ndavuga jewe shakuno ari wacu arashavura mvuze gusuko ejo narakubiswe ejo umugore we ariko gusaragarare ejuru yanje gusa ariko arandaba urumva ukubita amakofi yo mu maso papa ndarira urumva ndarira umujoro wose naryame ndira urumva wifi bari bayinyimye igihe ejo ndashavura barambarira uku urakora akazi tuguhe wifi ndemera kubera ndabe ko no babwira abantu bo kuri office ibibazo ndemera ndavuga yego ndagenda ndabakoropera mu nzu kubera bamigiye wifi ndonge kuntu no babarira bo muhira ndabakoropera ndozi vyombo ngacanza mu cumba ngaganira ariko yambari uko gazomshuja ivyo bintu ubariye n'umuntu n'umwe nubya umugabo wanje namubujije namubariye n'ubyo nuzomubarira ivyo bintu igira tamuntu utabizi kubera yambari yazoca nyica urumva ndamubarira uko jewe sishaka kazi ndagwaye kubera nukuri igiye gusiza umuzi zigenda ndakubarira ukuri urumva mupaku ageza amezi ayo 2 amaraso yaracise simbona kandi amaraso simboniki amezi ayo 2 simbona amaraso simboniki ariko kiramisi umugore we akaza kambarira ngo nurabona amaraso ngavugana uyu muntu ariko arambarira isiki kiramisi akagenda mu muzu zanje akaraba ko taxi ko nazuguruye akambarira nurabona amaraso ndambarira oya akashagenda urumva none uno musi none buraca uno musi none ndaryamanishavu ayo mahera yari mu telefone ndamubarira uyu mugabo wanje ko ayo mahera yari mu telefone ko atayarungika ngo yego ngo n'amahera ariko niwazi kubirungika we muhendehende akurungika ayo mahera ibindi biraza mu nyuma uno musi ndagenda ariya nshavuye arambarira nibiki urumva kubera ibintu gusa ariko arambarira jewe n'umugore wiwe n'ukuri yonyica ariko arandaba umugore we akahindukira kwa kacankorako uno musi yankoze mu mabera ngaca nora ukuboko nagushibura urumva ndavuga uko jewe uno musi none ndagenda ndamubarira ndungikira amahera mama afise ibibazo umwana wanje aragwaye bamutoye kwa muganga
n'ubu amajije kumbarira bamutoye kwa muganga ndavuga yego. Urumva amahera yarashika ariya ku mugabo wanje nacenda mubarira uku aho nyine ahejeje kuyarungika jewe none ndakubarira ukuri ushaka unkubite unyice jewe akazi ngaha ano we jewe akazi ngaha niho warugeze namwe udashaka akazi ngaha ipasiporo yawe ndagenda ndayibloke ngo nuzoshika kandi ngaha muri Saudiya. Urumva niko yambariye ndavuga nta kibazo ariko nshise ariko ntwara mu Burundi gusa mama wanje ambone basi ngo ico nico ushaka ndiko ndicara no mubwoba. Urumva namba ndashaka namba ariko aribaza ko yonora kuri ofisi ngavuga ivyo bintu jewe sinobivuga anore gusa shike iwacu basi kubera namaze gukubitwa kenshi kira minsi imishasi bayikwega uno musi n'ukuri. Urumva ndamubariye gusa ico kintu hariya cyo kugenda arahaguruka kubera ari n'ibintu vyo kuca ahaguruka koma amashi agaca ashavura agatora ibintu agatangura guta. Urumva arahaguruka ngo arangwega aranzanira mu cumba ngo icara ngaho. Ndicara ngaho mu ntebe aransuguma ndicara ngaho ngo ushaka akazi ndamubwira byose nshaka akazi ngo ico nico ushaka ndamubwira yego nora kuri ofisi ngora yamaye iryo kofi cyanumva ubwenge buratakaye no kuri bwose ndarira kwira birananira nambura fe gusuku no kuri. Urumva acha kubera nari na telefone irino nyuma yanje kubera nari shaka kurungika audio kumbe audio kubera nari nashize ku inoki ndiko ndaburungikira umugabo wanje audio. Umugabo wanje arumva iryanduru yose igena ariko arankubita arayibona irya telefone zani iyo telefone ndayifata yaswe kuyimena n'ukuri zani iyo telefone ndayifata turayigwanira aranura amaboko umuhungu wiwe yafatino na wafatino bangweze ukuboko ndakominduru bariko baragukwega bakukwanyura uku bakutwara uku ndakominduru na achara tura amaboko arayagira kwa. Urumva ariko arangira uko urabona ngaha muri uyo musitari uri ngaha ikubera kunywega cane yangweze cane. Urumva achara ndumva inguvu ziratakaye nca ndore telefone gusa ndayimuha tora basi ngo ariko jewe ndiko ndagukubita ugatora ijwi ukamurungikira umugabo wawe jewe kubera umugabo wanje niwe ahora muba niwe aguma mvugira mutware nashaka akazi kandi mutware ashavura none ngo kubera iki umugabo wawe yo kubari rugende we mpa nimero z'uwo mu boss gusa Shuma nimero ziwe. Bandanye umbwira uheze ukuntu byabandanije aho bigeze. Urumva none birahera. Aratora irya telefone yiwe nje arayitora hariya ku mugore wiwe barajya acarazi no kumpamagara ngo ngende kurya ndavuga la sinshobora kurya ngira icyo ushaka basi. Arazi imbere yanje ariko arangoragora ko ngo ngo habibi ngo ndagukunda ngo inguye
ndavuga umugabo ni shetani ahejeje kunkubita kandi ariko arambarira ibintu vyuko jewe camaguruka ngagenda hariya mu gitanda ndicara caciye kigenda hariya ku mugore wiwe arabamagara hariya ngo ingo ngaha ngo tori telefone mukubitire umugabo wawe ubu nyene natori telefone namukubitiye ujya mugabo wanje kubera yari yamaze kumva igijwi arashavura aramubarira kubera umugabo wanje arazi cyarabu wavuze ko ari umwarimu w'icarabu ko ari umwarimu w'icarabu urumva kumenya icarabu biroroshe cyane kukivugana na wavuze ko aramubarira jewe ubwo mugabo wanje arakize cyane kubera aramubarira jewe ngeze shaka ibintu byinshi ariko aragusaba mutore kuri office urumva ushaka ibintu bibe birebire canke ngo jewe aramubarira ukubya mugabo we wanje ngo jewe nta muntu yombarira jewe nkamutwara urumva kubera jewe niwe ndamuri hitike nogira ico shaka icari cyo cyose nukuri niko yamubariye ngo yagire ico ashaka ngo namuri mubarira ahantu ari muri office akantu aruko nyene yokora icari cyo cyose urumva niko yavuze umugabo wanje arabimbarira ndavuga niko yavuze umugabo wanje arambarira uko wewe sabe gusimana nuko bigenze ariya mama wanje yamaze kugenda muri office kuva ejo ariko aragenda ararira muri office bariko baramubarira office iriko iramubarira twe turiko turabakubitira aranse kwitaba ujya mugabo yanse kubitaba bo muri office yo mu Burundi yanse kubitaba telefone n'ubu turiko turaganira ngo yanse kubitaba urumva ndavuga basi ngo nuko bigenze urumva agusa ni imana yonyene aha bari urafise nimero za madame wiwe urafise nimero za madame wiwe nazo urumva kibazo noziguha ariko bonyica kubera iki nyene naratoye inimero z'umugabo wiwe ndazimuhugiye umugabo wanje kubera azaransabira amahera yanje kubera mukuyama baramangayisha cane baranse kunyica ngo ninde yakubariye utange inimero ziwanje urumva nje ndafise inimero z'umugabo ndafise nimero z'umugore nukuri jewe ngaha no kurya no kurishaka no kurya indya zabo no kuri jo namaze gukubitwa kenshi nukuri ndafise gusa umubiri ukomeye nzoshikira mu bitaro nukuri nga umubiri wose wamaze ndarushe nukuri umutwe ngaho uri kurangya gukubitwa kila misi mu mutwe kukwegumishasi urashaka none ko ndagufasha ndamwandikire canke ntabishaka nukuri ndashaka cane uzoba ukoze nukuri je umuntu yonkura ngaha jewe ngagenda basi muri ofisi basi nkicara iyo nyene basi kubera je namaze umutwe ngaho ushaka kumeneka kubera gukubitwa cane mu mutwe urafise passport wewe ego fotokopi yayo woyimpa iri muri telefone okay ufuna ntumia nayo inbox na namba za boss na namba za yule bandame yake usihofu ntugire ubwoba uzimpe nta kibazo ntugire ubwoba we zimpe nta kibazo ntabwo ibi sinza kuvuga ko yagufashe ku nguvu oya ndaza kumenya ivyo nza kumubwira mugabo
ndazi nuko ndabigenza ariko kandi ndazi yuko abantu bwirizwa kuhava uraza kumbarira kizoba cavuyemo. Ikindi naco bwirizwa kugira ubwoba wihagarareko kuko aho ni kumenya ukuntu muhaba mukibako. Urabona ko muri mu gahinga, nta so wawe hari, nta nyoko wawe, nta musaza wawe, abo bose babasize mu Burundi. Kwanza wewe uri nabahati kubera n'umugabo wawe ari iyo ni avantage, niyo mpamvu atani ikintu woba mugabo ngomba kongereza izindi mbaraga hanyuma abone ko bitoroshe. Ndazi araza ko ndazi uraza kubona impinduka, ibi ndabizi uraza kubimbarira. Ego zokoze nukuri. Genda muhamagara, ndamwandikira ngenda muhamagare hanyuma ego kuko abantu hanyuma numubarire ko nije naguhaye inamba ziwe. Oya ntashaka kumenya ko wazimpaye kubera arazi ko nshobora kuzibona. Ndazi ukuntu ndamubwira mba nazibonye, aramenya ko atari wazimpaye nta kibazo. Wewe uze guhakana ko kuko na nimero nkoresha mu kumwandikira biracitse. Na nimero nkoresha mu kumwandikira ntabwo ari iyi wowe tuko turavuganako. Nimero nkoresha kumwandikira ntabwo ari iyi wowe tuko turavuganako, niyo mpamvu atabwoba wogira. Hanyuma rero byose nabyumvise, wihangane undungikire byose ndagusabye hanyuma ndabe ko twogira ico dukoze. Murakoze. Ego rindira ndazikurungikire. Urakoze cyane. Ego na urakoze. Inshuti zanje ntibyoroshe, bano bantu barahohoterwa cyane kandi murabyumva yuko namwe bibabaje, biteye isoni ukuntu ariko arahohoterwa nk'uyu muntu. Hano mwabonye naberetse ukuboko kwiwe no kuri ukuntu kumeze, yamukubise ikintu nyene. Urabona hari uko rukomere hano ku kuboko, nibaza ko mwarubonye. Ibi ni ibintu bibaje cyane gose. Reka rero ndabareke ariko mugo